Bite bene data muraho mumeze neza nanje ndaho ndashima ndiho hama iyi foto ntanze muri groupe uwo mumenya canke akamenya abiwabo yobimenyesha abiwabo yarasaze ntavuga ari kuri ofisi ya Saudiya kandi bamutwaye mu bitaro by'abasazi muri Saudiya. Rero uwomenya uwiwabo canke nka famiye yiwe yobibabimenyesha kugira ntibibaze ko umuntu yapfuye, ntibibaze ko umuntu yoba yarapfuye. Sawa sawa nahazakirwa. Nta makuru menshi twarose arenga aya mubona. Uyu mubona ni umurundikazi, nkuko mwavyumvise yagwaye mu mutwe, agwarira mu mutwe muri Arabia Saudite, kandi haraheze iminsi ubutumwa buriko buratembera. Twe twarose ubutumwa uwo munsi igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Abiwabo babwirizwa kumenya ko ariho mugabo atari muzima, kuko yamaze guhura n'ikibazo cyo kugwara mu mutwe. Ariko igitangaje nabajije nimba iyi ofisi yiwe yamurungitse yoba ari cyo yakoze, ababimbiye bose bakekeranije. Ariko abogira amakuru akwiye abasafiranye nawe ndasaba ko bozoca bansanga inbox tukavugana kuri uyu muntu. Urumva ko yagwaye, umuryango we nimba utakimubona ku murongo bibaza yarapfuye canke ntibazi ibyo ari byo, mugabo nyuma yo kugwara murumva ko yaciye ajanwa mu bitaro by'abasazi n'ubu niyari. Birababaje, nta byinshi nababwira, mugabo abogira amakuru akwiye muraza tubimbarire. Hanyuma kandi ni byiza ko umuryango w'umenya waba azotajari ameze gute, amerewe gute. Ibi nivyo bintu bikenewe, kuko abampaye amakuru bavuze ko n'abatavyinshi bazi, mugabo mu bigaragara nuko nimba yaragwaye akajanwa kwa muganga, umuryango wiwe ushobora kuba atagira uramenya, uhangayikishijwe n'ukuntu bamubuze gusa. Hariho nabo bari mu muryango wiwe kumbure bafise amakuru nabo nyene batubwira tukabamenya ko bahumurijwe. Burya nubwo bayagwaye ntibingana nuko baba batazi ko yanagwaye, urumva biratandukanye. Murakoze. Bite bene data muraho mumeze neza nanje ndaho ndashima ndiho hama iyi foto ntanze muri groupe uwo mumenya canke akamenya abiwabo yobimenyesha abiwabo yarasaze ntavuga ari kuri ofisi ya Saudiya kandi bamutwaye mu bitaro by'abasazi muri Saudiya. Rero uwomenya uwiwabo canke nka famiye yiwe yobibabimenyesha kugira ntibibaze ko umuntu yapfuye, ntibibaze ko umuntu yoba yarapfuye. Sawa sawa nahazakirwa. Nuko reka nitwagira byinshi kumbure tubwira kumenya bibasangiza, ariko izere yuko uko biri kose azoroherwa hanyuma agasubira mu muryango wiwe.